neza nza mbona uje kuburana ngo ahantu hanje ngo nije nahitanguriye ngo nije nahiboneye ubwa mbere haba ndamubaza nyereka uruhusha ufise rwo kwimba Butare ngo nije nahiboneye ubwa mbere umve nani ngo rero ngo none ngo abajene bapayeje ngo baciye baza kuhimba nza mbona bangiriye note ngo turavye ngo uyu ni wafise rezo umva ntibigeze bamenya ko abajene bapayeje arabakozi ba leta iyumvira umuntu w'umuintellectuel nama nabiziguye uwo mugabo leta ninde igiturire ca mbere camuka muri uwo mutwe umeze uko ndabwira je ntibanshiza ngo njyawe nabamushize heza je ntibanshiza aho ndya urogoroye mbonye ministre wa finance nda finance nabo nyene sinzi uyu kuko twakoranye byinshi tuko turondera iyo transparence bavuga turaba kwicoro ariko je ndazi neza ko ministre wa finance bakera bari bazi ko cyagigiga ari kwabo muri bije bazabara ngo wenda kwatsaya ngo ndagukataya wenda guhaya umenga nigwiwe urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorerayo cyangwa kwivuza yene nkurangire ntuzimire cyangwa uzimbwe tumbera ni Band Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi nyaruka kuboneka uramaze kumva b'indege yasize canke bakagenda bafise stress aha rero niba gufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe ni Band Travel Agents duhamagare kuri guteranya amajana 257 66 66 23 26 the best tribe ever ni washika uzombwira gukorera bene gihugu menya rero kuri gukorera bene gihugu none wowe ucuja kuryiturire abo wemeye kuba umusoko wabo nako ndiko mbwira mwebwe mwaje abataje ari muyoro ni mubanze mwikure mu ico kintu yuko ari mwe mwica mugakiza menya yuko bijya bintu n'ivy'umwene gihugu we wagiye kumuserva udashaka taha ubundi abikeneye iyo patriotism akeneye gukorera bene gihugu aze ucuva ngo no camfa ngo nobaho gute warize ukananirwa gukora utuntu tumutunga umuryango nane wiza amashuri yitwa gwiki nuti kandi murazoraba abantu barira ko bashomye babuza akazi nabize ubutize ntavuga ko ashomye erega kajya nakarogiye nakogene ibuntu niho butakarira mwishure ndiko niga ndonye diplome nturiko wiga ngo ukabure bwa bwenge bwawe normalement on étudie pour faire performant notre intelligence naturelle umuntu wese avuka afise ubwenge nta numwe atagira ubwenge uja kwishure kugira ngo ubwo bwenge bwawe bugire performant mugabo uhejeje amashure ugasanga urusha ubwenge naho ndatize niho usanga bazi gutunganya utuntu twabo akamenya hakuri tunga mugabo wiza azi ko azokura itunga kundi mugabo nta mu employé yegera tunga bo mu employé rero gacu tangura kuvuga uti je rero ngiye muri service publique ngiye gusukurira abantu singiye guca ingero hariho ibihugu kugira umukuru babanza kuraba itungo ufise kugira abone yuko utazohatire none twebwe naboro bagiye kurondera ubuzima n'umushinga amateka kanka komanda ihera kandi azi yuko abene n'umuderege abene gihugu batumye kubaserukira wewe yumva ko agiye kuronka ubuzima ikintu gituma arico nico nkomoko y'ibyo biturire je mpora niyumvira kandi je ndayubwira abantu je mpaye igiturire nk'ubu no gikoresha iki ko nayo mpembwa nza mbona uzubona baje kugusongora ngo kuri umukuru w'igihugu nguri mubaye ministre bazi yuko uciye umutunzi batondi wawe kabisa karakabwira ngo no ngo je ndi kwa ministre ntegeza kunywa henekene je ndi umushikiranganje hariho waje kundamutsa nagize imana siho narindi yasaza atariho ndi hanyuma hagera kuja ku meza
aca asaga ku meza hari ibimeze nk'ibirya vyiwe, aca abwira madamu ngo twumvikane ngo je naje kurya ivyo kwa ministre, sinaje kurya ivyo ndya muhira, mu mpivyo abakozi. Je ndasavye umuntu wese azi ko akorera leta yumve ko ari umusuku, aba muganga, aba mwarimu, aba umusoda, umupolisi. Abasoda n'abapolisi bo ndazi ko babizi bo, abo ntibigishwa kabisa. Hagiye hariho ikintu umusoda n'umupolisi atandukaniyeko n'umusivile. Murazokumviriza umusivile ngo bashize kure, ariko akorera igihugu, bamushize hajya ngo hariya ni kure. Mu gihugu kure ni hehe? Ko ari igihugu kirimo kiragukoresha, rega si ministre ariko aragukoresha, si neva ariko aragukoresha, ni igihugu. None wowe uzanye abakozi b'abarimyi, ukavuga wewe uze kurima hariya mu mwonga, nawe urima ha munsi y'urugo, nawe hari irindi tongo ry'umuheto ufise hariya, mwewe niho uza kurima, urambwira ngo ushize kure ngo ndabihevye. None ico gihugu kigutuma ngo uje gukorera hajya ugaca uvuga ngo bakujanye kure, wumva n'igihugu kizi kure h'igihugu ni. Ariko umusoda n'umupolisi arinamura mu gatondo akambara tenireje, agatonda ku kazi hariya muri eta major general cyangwa muri special general, ashitse agasaga kuri tableau d'affichage baraye bavuze bati wewe kuva ubu, aho yakorera Bujumbura, ati wewe uri mutukura. Ubwo nyene afata imodoka, ipero ni kumutukura, nta gitagwa ipero ubu. Atelefona umugore wiwe ati burantekera akavarize, burya je bashize mutukura, nzosaba uruhusha ngaruke gutora akavarize. Hagera weekend agaca asaba gahusha ati erega ngira nje gutora akavarize. Umusivili vyo vyemera. None mwumva ya patriotism irihe? Igihugu cogere mukibona kigarukira haji wanyu, kigarukira haji wawe, bashize kure, ugacuvuga kuri gukorera igihugu. Kandi igihugu uzi ko hari ikindi kintu nabonye ngaha, abantu benshi cyane cyane les cadres de l'État, aba bari nommé par ordonnance, décret, abo nyene bari muri administration publique, bazi yuko umushahara ni bonus kugira akore no kumuhemba. Muri kano y'amaso mwibaza ngo sivyo mvuze. Umushahara muze ngenda birabiyo muri kumugira bije, umushahara ni bonus kugira ukore, babaza kuguhemba. Muze murabe ahasi mbonye ivyo mwafishije, mbwira kugirisha inama bisaba ngaha, kuvuga ngo tuje mu nama bisaba ngaha, muga mwabihaye amahera tu, ntimuzobikora mudahembwa ugira kabiri. None muhembegwa iki? Vuga ujya mushahara, c'est pourquoi faire, ce n'est pas pour travailler. Pourquoi alors demander d'autres frais pour travailler? Uja je ndigasomborotso. Umunsi umwe twari turi mu Ruyigi mwijoro, emwe turiko turahekenya freedom mission kabisa. Hama je ndavuga nti basha ni hagati yacu entre nous tubazanye, kubera iki baduha freedom mission tugiye ku kazi? Tubazanye ko iki baduha freedom mission tugiye ku kazi kandi duhembwa. Uwireguye yavuze ati umviriza rero ndakubwire, ati yari umusore, ati nk'ubu je yo tambwira nze mu Ruyigi, ubu mba ndiko ndiganirira na fiance wanje, bambujije kuyaga na fiance wanje, ati bateza kunyendaminiza, ati freedom mission ni endaminization, niko yacanze sigura. Oya none mbwira uri ku kazi nivyo nyene wagenewe gukora ivyo nyene.
hanyuma bene ababwiye nti yego nivyo ndagutumye uri umukozi wanje ndaguha igitoro nivyo ndaguha igitoro kutaraye mu nzu ndaguha hurara none iyo uguma ntiwari kurya iyo uguma muhiri wawe ntiwari kurya rega nutwe duto nyene ni ukurya ibiturire rega naho bitagurira tube tuza turiyumvira buke urumva nkako narakabajije uko bisanzwe mugura azokumviriza zana amafredo mission meshi bazokumviriza abo bakozi ba leta nta numwe uzobona bose baraba depasse ntibigera baraba rosette baze burabe ubundi munsi secrétaire général du gouvernement ari rya Mutama nzobona ariba urazi ko nawe nyine atera inkuru nyinshi hanyuma ambwira ngo monsieur le ministre de l'intérieur ngurazi we ko fredo mission wazimaze ngowe wazimaze kuko muribuka 2007 niho twari tuciga decentralisation niho musitanteri ntiyarazingira twarana na president wa conseil nirigwa mu manza mu ntara zose murumva wewe ngo mu bisanzwe ngo nta fredo mission bukwe gutwara kuko uri mu biro niba muri commune nakuri mu biro niba hanyuma ntaranje nyeshe ncanibuka bya bindi nabwira abandi abanje nabwira ntego nivyo nanje ndavyemeye nyamuga ministre des affaires étrangères nawe ntuzosubire kumuha fredo mission agiye hanze nawe nyene bari mu biro none we ntabari mu biro andiko ndabahamagarira kugira ngo twumve ico turi nico dutegereza gukora igiturire cya mbere cyamuka muri uwo mutwe umeze uko ndabwira je ntibashiza ngo njyawe n'abamushize heza je ntibashiza aho ndya urogoroye mbonye ministre wa finance nda finance nabo nyene sinzi uyu kuko twakoranye byinshi tiko turondera iyo transparence bavuga tuba kwicoro ariko je ndazi neza ko abaminisitiri ba finance bakera bari bazi ko cyagigiga ari kwabo muri bije bazabara ngo wenda kwatsaya ngo ndagukataya wenda guhaya umenga ni gwiwe ministeri ya finance ntigera imenya ko kijya ari kigega cy'igihugu bamujeje gusa kubungabunga bamujeje gestion mugara yigira nyene nkuko umenga cyagiye yacu igihugu ni gwiwe aho washaka kimo washaka aho dabesha abashikira gacu azigere bubaha ministeri wa finance bagenda bunamye haramusoda baza ukumukubitira isaruti kandi abashikira gacu bose ga ngiye kwa mama Nyarurire bitwa ba mama Mahera ba papa Mahera nibabanze nabo nyene bavyumve ajya Mahera sigwabo sayo muri ministeri ya finance uwumva yuko ari umukene akora muri leta ndamusabe yitahira bunyene aje gukora utwiwatunge kuko itunga ririyo kabisa itunga ugiye gukorera ibyawe je naragiye imayuyu hari mu kumunani bariko barambwira ngene ngo musitanteri wa mukikiya ke yarambwira ngo Mutama ngo yaje sinidoga mu bene gihugu banje ntigute anyereka ngo urabona nkabajye bari hake ngo hajya nta numwe abuze 300 mu mufuko hayi banteka nje kumviriza cyambwira ngo ujya urabona gujya ngene ubone umengana umusore adujya iruka kugura inzu mu Gasekebuye none amahera ntibayaronka gute ngo urabona ubu ngo n'ubutagira itongo ngo acaronka akazi ko kurima bakamuhemba ati haje nta numwe atagira amahera ubu yababwira amahera yuzuye aha mu gihugu hagati namwe murayabona noneho niyo muri ko muratembera ubu umufonctionnaire w'Ubujumbura ubu yadoze baramutekerera amanutse hanyuma n'abafonctionnaire bamaze kubimenya ndazi kuno munsi bamerewe neza ababimenye hariho burya leadership ni ikintu gikomeye
je ndibukwa ministre wa agriculture akiri guverineri umuntu uze Karusi yarafashe ingingo ati nta numwe azosubira kotsa ibigori ngaha kwibarabara ndase nta numwe azosubira abafogisiyonere bamwirukako none wewe uramatari none twebwe tuzoto nta kagori rero tukirya nta kagori kabisa genda muri miwanyu niko yababwiye yinyisho we wararimye wawe biranga baco baja kurima abafogisiyonere bikarusa genda ubandabe utagira imoto nini baramutwega utagira imoto urashobora gukora akazi ka leta ukongera ugakora n'ibikorwa bisahiriza umuryango murazogenda ibugande murabe saa 10 kububare mugende murabe muzosanga bari mu kabare ku murango habona muzosanga abanyamahanga bagiye kurangura ibintu abaganda abafonctionnaire banywera he abafonctionnaire b'abaganda banywera he ucugenda saa 2 y'ijoro ubasanga mu kabare bavuye he bavuye ku kazi icambere yabanza kwiruka muhira muze murabe ingene abaganda bubaka begereza kwibarabara kugira asigaze mu kigo uzosanga hari amajardin ari imboga uzosanga hariyo utuntu yoroye udukoko inyuma mu kigo hajya avuye ku kazi agenda ariruka hanyuma agakora utwo tuntu twiwe hajya bwije agaca yoga agaca agenda rero kwibare ibugande natangaye nsanze bari kwacuruza saa 6 y'ijoro ukabona abantu bari kwacuruza impuzu kwibarabara cyavuga none bararonka abagurira ngwe ngo hari umuntu abavuye ku gikorwa hanyuma agaca hitaragura kuko atarose umwanya wo kuja ku isoko na mu Burundi nataye kubibona je mutabona aba banyagisagara muzosigara muri aboro abitwa aboro rero aboro atarabakene aboro mu gisagara ngahari ya hepfo mu kumoso Nyabitsinda isoko isigaye irema musitandi atavuga izifirimbi mwijoro saa 3 y'ijoro usanga isoko iri kwirarima Nyabitsinda hari ya mubona ukabona umutama kazashoye igitoki saa 1 y'ijoro umutama kazashoye igitoki saa 1 y'ijoro mbwira nkaho hano amatara ubu niho sinzi ko arako bari bambwiye ngo irwizira amatara zobashitse nta matara hari udutoroshe none abantu barema isoko kudutoroshe mwijoro bafise amatara bizogenda gute muzosanga abantu baratunze namwe mwishinga ngo tuzobarya igiturire nibaronka amahera menshi turonke aho turya igiturire nama bashaho emwe ndabwije ukuri ijya komite nationale ni jewe basha ntimuje kure nije zoyirongora kugira ntagira bazogira ubwoba ngo ntibarege bazorega kandi tuzobahana uduhere ku mutumba turereke namwarimu agigiturire hajya murazi ko abarimu agibiturire birateye n'isoni bijya bavuga ngo abakobwa bideribera sibiturire abavyeyi baragemura kubera iki ntituriko twiga turondera turiko twiga turondera igipapuro ariko je sinabivuga sinzi gitwa batavyumva je mbwira muri mwese umuntu murumva ngo bagiye kumena inzu burya ni dogiteri ngo giye kumena inzu ndamwibe diplome kuvuze ko ari itunga uru diplome fata uri dogiteri engineer fata ujya uru diplome urute mwibarabara turabuza kugwiba mugabo aragenda kwishuri yinaka kaminuza yinaka nta kuntu mwonyibira diplome mukanyandika kwizina mu mutwe nta kiriyo mugashaka igipapuro bajya abana tutabigishije yuko agiye kurondera atagiye kurondera igipapuro bazokwama batirisha baheza atarakimwe batumarira bashitse mu buzi bwa leta aha n'abafonctionnaire d'office ataco bamaze president wa Cour supreme nta magistrat azi exception ya article 33 ari code civil livre true yakubwira ngo je nakurikije amategeko ngo les conventions légalement formées tiennent de loi ce qui les ont fait OK et les conventions illégalement formées ngo ntavyo twize ngo kandi ngo article ntayo mbona hanyuma ngo je naruciye uko ndagumva
yarize droit vraiment no mperuka kuri abajuriste vraiment ibaza abantu babiri barivye bakazurumana bagaca baza kubura n'umucamaza agafata umwanya ukwiye bakazana n'ivyabona arabasuma babiri bazurumanye ivyo bivye amabomva ngo ndabeshe jewe abo dukorana muri presidence baranze ntushaka kongerera note ngo nsanze ari note imwe yo kwikura utari capable d'analyse ndakwandikira ko ndakubwira nti iyi note n'umwana muri 6e primaire yo ikora abona nyene ko ntavyo ushoboye urazi ko nasanze ari abafonctionnaire je musi mwe nzobigira kuko bahora baza barambwira bamwe ati basi kugira uvyemere uzogirisha inama uca uvuga ngo wewe fata konterandi uze guca uyimpa duhejeje inama. Un fonctionnaire de l'État qui n'est pas capable de faire un compte rendu. Ntibari mukumvise ibifaransa ariko aravuga ibifaransa akavuga igifaransa cyinshi. Oh, il est intelligent, il parle bien français. Parler bien français, c'est l'intelligence. Kujya guraza avuze icyongereza kayaye il est très intelligent comment alors qu'il n'est pas capable même de subvenir à ses besoins élémentaires familiales ataroso umuha adashobora kubaho. Je nabonye ntubona mugane baza ko ari giturire vyose ntituri ku madosiye y'Ubutare. Abantu nibagiye bakimbira biba Butare bajana bagurisha ayo madevize agaherayo. Ni wiyumvire abantu bimba Butare code minier nayibasiguriye neza nza mbona uje kuburana ngo ahantu hanje ngo nije nahitanguriye ngo nije nahiboneye ubwa mbere. Haba ndamwaza nyereka uruhusha ufise rwo kwimba Butare ngo nije nahiboneye ubwa mbere umve nani ngo rero ngo none ngo abajene bapayeje ngo baciye baza kuhimba nza mbona bangiriye note ngo turavye ngo uyu ni wafise rezo urumva ntibigeze bamenya ko abajene bapayeje arabakozi ba leta. Iyumvira umuntu w'umuintellectuel nama nabisiguye uwo mugabo leta ni inde? Erega leta ituma le secteur privé. Jewe ndi mu privé na uri mu privé nundi ndi mu privé n'umu privé ituma le secteur privé kugwiza ituga kugira ngo turonka amakori n'amatagisi dushira mu hiyega ca leta. Leta rero ko bakora ikintu directement ituma bande ituma barundi nyene uwo muntu aremeza yuko urumva hahanganye cooperative ngo y'abajene bapayeje ngo nuwo mugabo je ndabwirana ahubwo mvuga uwo mugabo ahanganye na leta ku butare bwa leta. Uyumvire je none nkaho note yayimaze ko nk'amasaha nkangahega biranka ko amenya ku butare ari ubw'igihugu leta iri kwirimba uwo muntu ariko ahanganye na leta kuko ujya n'umukozi wa leta bakanga kubibona kandi n'abaintellectuel